Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ni amakuru ateye ubwoba avugwa nga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma zuko gushika ngo bihejeje kumenyekana yuko harungitswe abaje kugandagura bamwe mu baryango boza umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi. Bika mu nyuma zuko rero amasoko yacu muri abo baryango yemeza yuko gushika ngo rero majoro iri defense abarurema yoba ari muri ico gikorwa ari wenyene yahora arungikwa n'umukuru w'igihugu nyene cyo Regional Major Evariste Ndayishimiye mu bikorwa bitandukanye. Ndabibutse yuko ari nawe yarungikwa mu nyuma zuko Diodone Murengera ntwari wa BRB nanone yahagarikwa kuri ririya gerekerezo. Muze kunyemerera rero tubigaruke ko muri amakuru akomeye cyane yeje kudushikira. Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu werereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Nizere ko rero aho herereye hose umerewe neza kuri mwese muherereye nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura na mwese muri mu ntara zitandukanye no makomine agiye atandukanye abaherereye irya nino mu bihugu bibanyi. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane. Reka rero subire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri komisi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazunya naho nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agatekazi na muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma zuko azara umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi bejeje kumenyekana yuko gushika ubu ngubu yamara kuburwa irengero. Bikavugwa yuko rero ku ibura rya General Alengiyo mu Bunyoni ririko riratera uruhagarara n'umutima uhagaze ku baryango w'uyu nyene waheze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Alengiyo mu Bunyoni. Yasendi Bunyoni umutambukanyi w'uyo nyene Bunyoni avuga yuko gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira bafise icoba yuko uwabo yoba yaragandagwe. Ni mu nyuma zuko rero vyavugaga yuko aho apfungiwe gushika ubu ngubu atawurimwo na cane ko bonyene bagerageje kuyishikira ariko nanone abakuri iyo micungararo y'ibore rya Gitega bakaba barahawe itegeko rikomeye cyane yuko atanumwe mu baryango boza umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi arekuriwe gushika aho General Bunyoni yari apfungiye. Bikaba mu nyuma zuko rero abanyororo bapfungiwe muri iryo bere rikuru rya Gitega bo bonyene bamenyesha yuko General Bunyoni ashobora kuba yarapfuye canke akaba yarajanywe mu kindi kibanza. Mu nyuma zuko hari na makuru mwumvirije yuko ari ikiziga catowe aho bashira imicafu ariko nanone mu nyuma umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugare kumwicanyi ruhebwa acarahishikira nkuko bitangazwa nabo banyororo bavuga yuko ndakugarika yashitse icyo kiziga gica kiburwa irengero. Na makuru rero akomeye cyane muze kunyemera tuyabashitse ko mu buryo bw'idonido. Bikaba nyuma zuko ibindi biriko birakwiragira nga mu gihugu c'u Burundi ari inkuru iteye ubwoba mu nyuma zuko leta y'u Burundi yafata ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikare baje kugandagura abanyagihugu mu gitero giherutse kuba ku wa gatanu ushira uwa gatandatu. Mu nyuma zuko rero ico gitero cahitanye abantu batari bakeye nga mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma rero ndabibutse yuko vyabe mu nyuma yuko umwari wa Red Tabara ari wenyene wari wagavye igitero ariko abasivili wishe ariko leta y'u Burundi kugira ngo ironke akaryo ko kwagereza uyo murwi wa Red Tabara yaciye nanone irungika abasirikari baje kugandagura abo banyagihugu. Amakuru akomeye cyane rero reka tuyatangurire kuri iyo nkuru mu nyuma tuze kugaruka kuri ivyo vyose tubabwiye mu funyo gushika ubu ngubu rero leta y'u Burundi imenyesha yuko nanone yaramaze kwitura nanone igipolisi mpuzamakungu Interpol gisanzwe gifata inkozi kibi kugira ngo abakoze ubwicanyi bwo mu Gatumba hamwe n'ababugizemwo uruhara batahukanwe mu gihugu c'u Burundi kugira ngo babibazwe. Ivyo rero bikaba vyaraye bitangajwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse hari igihe yari yaserukiye leta mu bikorwa byo gushingurana iteka abantu bashika 200 bapfiriye nanone mu gitero cabaye mu ijoro ryo kwa 22 rishira wa 23
kigara mu mwaka wa 2023 igitero cavuye kigambwa n'umuhari wa Red Tabara ariko uwo muhari ukaba warahakanye ko atari wonyene wishe abanyagihugu mu nyuma z'uko rero ahubwo ukaba nanone wemeje ko wishe abasirikari 9 n'umupolisi umwe ugatwara n'ingoho zabo. Ni nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira bivugwa yuko iyo muhari ukuri uri kuravuga kandi uriko urashikiriza abanyagihugu ari ukuri ko kwizerwa, ariko nanone abo bantu bashika nanone batari bakeyi biravugwa yuko rero bo barishwe n'abari barungitswe na cane n'umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca catazera ndakugarika uko twabashikirije izo nkuru. Ndabwira ukuri rero leta y'u Burundi iriko nanone irakora ibara rikomeye cyane, biragoranye kuvyizera na cane bivanye n'amakuru akomeye cyane dukura mu biro vy'umukuru w'igihugu yemeza yuko ico gitero kubwo amasoko yacu na cane kuri umwe mu bajinari bakomakomeye yari yagize ururara mu bijanye no kuyaga no kugira ururara muri iyo dosiye yo kurungika abasirikare baje gutera ico gitero mu nyuma z'uko Red Tabara nayo nyene yari havuye itanye abatari bakeyi bashika kwicuma. Ubwo ni abasirikari 9 n'umupolisi umwe nkuko amasoko yacu avyemeza. Bikaba mu nyuma z'uko rero leta y'u Burundi yaciye ifata ingingo ikomeye cyane. Ikibabaje abanyagihugu n'ingene umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaciye afata ingingo ikomeye cyane wewe nyene yo kwishikira mu masengesho na cane yo gushimira Imana ivyo yamukoreye n'umuryango wiwe mu mwaka wa 2023. Ndabibutse yuko rero n'ibindi bitero vyagabwa nga mu gihugu c'u Burundi abakuru b'ibihugu baritabaga abanyagihugu kugira ngo basangire umubabaro na cane nkuko biba bikwiye gukorwa mu gihugu c'u Burundi. Ariko ikibabaje cyane n'ingene umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kwigira mu masengesho nanone yamuhuriza muri cankuzo n'abanyagihugu batari bakeyi. Gushika ubu rero umushikiranganje wa mbere nanone umushikiranganje Martin Niteretse yashikirije abandanya avuga ati tuzobafata impaka nanone ku nyuma. Ni nyuma yuko rero niko umushikiranganje Martin Niteretse yabwiye abari bitabiriye umugirwa wo gushingura nanone iteka abantu bashika 200 bapfuye. Martin Niteretse akaba yavuze ko kwica abo bana nanone bakiri bato abakenyezi ibikorwa vy'iterabwoba ndetse ari icaha c'agahomera bunwa. Akaba rero yibukije ko intambara yahagaze mu gihugu c'u Burundi, ariko birababaje cyane ni gute leta y'u Burundi yatangaza yuko hapfuye abantu bashika 22 ariko gushika ngubu abashingwe akaba ari 20. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ava ahabereye igitero kuvuga amasoko yacu yemeza yuko abapfuye ari abantu bashika 27 mu nyuma z'uko leta y'u Burundi yo nyene itabikozwe. Iyo ngingo irimwo igipfungu cishi cyane. Munyemerere tuzobigaruke ko mu yandi makuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido. Reka rero mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru yari twabateguriye ajanye n'uwazara umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Alengi yo mu Bunyoni, munyemera makuru yacu tuyatanguriye ku makuru avugwa kandi tuyabandarize ku makuru avugwa mu gihugu kibanye ca Kongo. Ni mu nyuma z'uko rero Felix Antoine Tshisekedi gushika ubu umwanya ku mwanya yarashobora gutangazwa ikudeta nkuko igisirikare co muri ico gihugu kibitangaza. Umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi niwe aza mbere mu batsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuwa 20 kigara mu mwaka wa 2023. Hagati aho abahiganiwe naho none iyo ntebe nanone y'umukuru w'igihugu harimwo umunyepolitike akomeye Moise Katumbi nanone bakaba batangaza ko nanone baza gukora imyiyerekano kuri uyu wa gatatu mu kwiyamiriza uko nanone ayo matora yatunganijwe, kuko rero yabayemwo ubusumwa bwinshi cyane ndetse basaba ko ivyavuyemwo vyoba imfabusa maze hagategurwa ayandi. Umugwi nanone wigenga utegura amatora w'ico gihugu Seni waraye utangaje kuri uyu wa kabiri uheze ibiharuro nanone vy'imfata kibanza biriko rero biva mwiharura nanone ryayo matora mu ntara 21 kuri 26 zigize ico gihugu. Felix Tshisekedi ari wenyene aza imbere mu majwi ashika 77 n'ibice 34 kwijana, nayo intara zine zikaba arizo nyene zatoye umunyapolitike Moise Katumbi ku majwi yiwe 17
n'ibice 18 na cane nayo intara imwe ikaba rero ariyo yatoye umunyepolitike Martin Fayulu. Ni mu nyuma z'uko rero ayo matora yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze, akaba rero yaranzwe n'ibibazo bitandukanye kandi bitari bikeyi bivanye nuko rero aha twavuga nko kubura ibikoresho ari navyo nyene vyatumye bikorwa mu minsi irenga ibiri ahatari hake mu gihugu. Hakaba rero kandi harabonetse amasanamu y'abantu bagiye bafatanywa amamashini y'amatora, maze rero bituma abakandida bariko bahiganirwa ayo matora bariyamiriza, bisigura ko ayo matora yabayemwo ubusuma bw'amajwi budasanzwe. Bikavugwa yuko rero vyari vyateguwe na Felix Antoine Tshisekedi n'abo bafashanya na cane mu bijanye na politike. Amakuru akomeye cyane ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aremeza yuko umwanya ku mwanya igisirikare coco nyene mu gihe vyaba bijeje kwemezwa yuko Felix Antoine Tshisekedi yongerejwe ikiringo, biravurwa yuko igisirikare coca gifata ingingo ikomeye cyane yo kumutembagaza. Ayo ni amakuru akomeye cyane ava mu butegetsi bwa Kinshasa ku bw'amasoko yacu y'ibanga. Amakuru ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku bw'amashirahamwe yigenga amenyesha yuko Felix Antoine Tshisekedi ariwe yarungikaga nanone abahungabanya amatora. Gusa twagerageje kandi twabandanije kubabaza ivyemezo vyemeza yuko uko kuba ari ukuri gushika ubu ataco bashikirije. Biraboneka ko hoba harimwo igipfungo ceshi cyane. Ibindi bibazo biriko biribazwa na cane haribazwa niba Felix Antoine Tshisekedi umwanya yotogwa canke agashirwako nk'umukuru w'igihugu yongerejwe ikiringo. Biribazwa niba koko arashobora gutera igihugu kibanje c'u Rwanda nk'uko vyatangazwa n'uwo mukuru w'ico gihugu Felix Antoine Tshisekedi. Yatangaza yuko nanone niyongererwa ikiringo azoca ashira nanone ingingo ikomeye cyane mu bikorwa kandi akayishira mu ngiro, agafata ingingo ikomeye cyane yo kurungika inkozi we zituruka mu gisagara ca Goma zigashika ku mugwa mukuru w'igihugu kibanje c'u Rwanda i Kigali. Ayo makuru rero akemezwa n'abatari bakeyi na cane ko bamwe mu basirikare bamugendanira bo nyene batangaza yuko Felix Antoine Tshisekedi aba ariko aravuga ariko gushira mu ngiro bidakunda. Mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira dufise, igihugu kibanje c'u Rwanda coco nyene kirahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kwitegura aho umwatsi yoca aturuka. Bibaye mu nyuma z'uko gushika ubu umubano wacu n'igihugu kibanje c'u Rwanda utamerewe neza, mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane na cane ingingo yo guterana amagambo no kwagiriza u Rwanda ibibazo bitandukanye. Hari amakuru ariko arakwiragizwa yuko igihugu kibanye c'u Rwanda coba nyene caragize uruhara rukomeye cyane mu gitero co mu Gatumba. Gusa amakuru akomeye cyane yeje kudushikira aba yatosowe n'abahinga akemeza yuko ivyo vyose ari ibintu leta y'u Burundi yagira yagirize kugira ngo haboneke yuko leta y'u Burundi idafise amakosha. Mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba tugira tuze kubashitsa ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Ndababwira ukuri ibiriko biraba ngaho mu gihugu cacu Burundi na kamaramaza, ibiriko birakogwa n'abategetsi batari bakeyi. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirada kugarika, ndababwira ukuri gushika ubu ngubu arabangamiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu nyuma z'uko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu atari hamwe bivanye n'amakuru dufise yemeza yuko umwanya ku mwanya harashobora kuba ikintu gikomeye cyane. Muze kunyemera tubigaruke ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Reka amakuru yacu tuyabandanize kuri aya twababwiye mu funyo ku mugambi ukomeye cyane kwahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni n'abaryango biwe. Ku minsi yaheze mu ndwi yaheze mwarumvirije yuko General Alain Guillaume Bunyoni vyavugwaga yuko yitavye umuremyi. Ni mu nyuma z'uko abanyororo batoragura ikiziga ahamenwa imicafu, ariko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirada kugarika yashitse akanya gato nko guhumvya. Bidatevye yaciye ategeka yuko ico kiziga kibuzwa irengero. Mu nyuma z'uko twagerageje kurondera umwe mu bahora bakorera mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirada kugarika n'umwe mu bahora bakorera mu rugo rwiwe, akamenyesha yuko Gervais Ndirakobuca batazirada kugarika umwanya ku mwanya ibiziga biratahukanwa kandi bigasohokanwa mu nyubako yiwe umwanya ku wundi
huko hagatangura kwinjira abantu banyurujwe. Ni mu nyuma z'uko haba hibonekeje abanyurujwe benshi batari bakeya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muze kunyemerera ivyo vyose tuze kwikomoza ko mu zindi ngingo zikomakomeye ziriko ziradushikira muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Reka twigarukire kuri ingingo ikomeye cyane ya General Alain Guillaume Bunyoni wazora umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira yemeza yuko gushika ubu ngubu Major Ildefonse Habarurema batazira King Kong. Gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma y'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arashimira Imana ivyo yamukorera muri uyu mwaka wa 2023. Major Ildefonse Habarurema yoba yarungitswe mu baryango ba General Alain Guillaume Bunyoni, hakaba hatanzwe itegeko yuko buri umwe afise amajambo na cane uwufise amakuru ajanye n'ibijanye n'ivyo General Alain Guillaume Bunyoni yoba yarapfungiwe. Gushika ubu ngubu rero hoba hatanzwe itegeko ryuko umwe arashobora kuburwa irengero agaca apfungwa. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira dukuramo wo mwiperereza aremeza yuko iyo ngingo yafashwe mu nyuma z'uko hagiye kumenyekana ibintu bikomeye cyane biriko birakogwa n'intwaro ya CNDD-FDD, na cane ko General Alain Guillaume Bunyoni ari we yarafise amakuru ku bijanye n'ivyanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'amabanga y'igihugu yose. Ndabibutse yuko General Alain Guillaume Bunyoni yahora ari Somambike w'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ni akamaramaza nga mu gihugu c'u Burundi. Birateye ubwoba, muze kunyemera tubigaruke ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Bibaye mu nyuma z'uko ibi vyose biri mu nkuru ikomeye cyane na cane dukesha bamwe mu bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu bamenyesha yuko igihugu c'u Burundi kirimwo amadayimoni nk'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaheruka kubashikiriza. Ndabibutse yuko u Burundi bwarapfuye. Gushika ubu ngubu Burundi mu nyuma z'uko butwawe n'intwaro ya Gahotoro burangwa na cane no kunyuruza abantu bamwe bakaburwa irengero, uwapfunzwe nawe akaborezwa igufu. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko ibi vyoba bizohera mu nyuma z'uko intwaro ya CNDD-FDD ikuweko, ariko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ariko aribonekeza mu bikorwa bitandukanye byo gushaka na cane kuba umukuru w'igihugu. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira mu nyuma z'uko gushika ubu umutekano utamerewe neza. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo kugurura ikindi kirimba gishasha. Abanyepolitiki batari bakeyi bo bavuga rumwe n'ubutegetsi canke abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamenyesha yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko abanyagihugu bo bariko barahura n'ibibazo bitandukanye na cane ibintu vyose vyazimvye, ariko wewe akibonekeza akoresha amahera y'igihugu mu kugurura ibirimba bishasha. Ibi vyose rero birateye uruhagarara mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko abanyagihugu bo bariko baribaza ico ibi birimba bizomara ngaha mu gihugu cacu. Muze kunyemerera tubigaruke ko mu yandi makuru akomeye cyane tubateguriye. Timuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Nizere ko wahije gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akariko karyonda gusaba no musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko, urabona handitse ijambo sabone upyonde ko, uracabona rakazunya nawe nyene upyonde ko. Hama tuje turabana makuru ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Abamenyesha amakuru bacu b'abahinga bariko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'ibi vyose biriko birakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Turubuze kubashetsa ko ayandi makuru akomeye cyane ava mu ngoro y'umugambwe yemeza yuko Colonel Senateur Reverie yarundi kuri iryo bahejeje gutegura ikindi gikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora guhagarikwa umutima mu nyuma z'uko ubugwayi bwe bw'igisukari gushika ubu buriko buramugaruka umwanya ku mwanya. Hariko haribazwa uwoba nanone yihishe nyuma y'ibi vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Reka tuze gutanga umuco kuri aya makuru. Harayandi makuru twaronse avuga yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashobora kwicirwa cankuzo nkuko amasoko yacu avyemeza. Umwanya ku mwanya turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Abamenyesha amakuru bacu b'abahinga bariko baratugira amatoza. Turahojeje imiryango yabuze ababo mu gitero cagabwe na Red Tabara, umware ugwanya leta y'u Burundi. Ikindi gitero cishe abanyagihugu cikagabwa na leta y'u Burundi nyene. Mu nyuma z'uko vyashikirijwe nabo mwiperereza gusa batashimye yuko tuvuga amazina yabo kumva z'umutekano wabo.
ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka iteka umunezero nibyo tubipfuriza. Iyi ni Burundi News TV.